niteka ntangere rero yo kuba kumwe namwe kuri uyu munsi aho turamutse dukorana kugira turabire hamwe ingene tugiye gutunganya ivyerekeye intwaro hisunzwe indinganizo nshasha y'igihugu. Ntimugiye kuba indongozi zisanzwe, mugabo mugiye kwereka abarundi ishusho nshasha y'intwaro mu Burundi nk'uko bitegekanijwe n'amategeko n'amabwiriza. Dukengurukire banyakubahwa buramatari bari bamaze imyaka 5 barongoye intara, cyo kimwe na maire de la ville, cyo kimwe n'abamustanteri bariko barasoza ikiringo cabo. Barakoze ibikorwa bihambaye mu myaka 5 irangiye, bafashije mbere bimwe biboneka mu gushika kuri izi mpinduka tugeze: umutekano, amahoro, iterambere ry'abenegihugu tugeze ko uno munsi. Barafise mu ruhara rudasanzwe, cyo kimwe n'inyamiramabi. Gashinguracumu n'amatora duheruka gukora mu mahoro n'umutekano ntangere. Imbere y'amatora, mu matora menyezina, inyuma y'amatora n'amahoro n'umutekano. Ibyo tubikesha ubwira n'ubwitonzi n'ubukerebutsi bw'abari barongoye amakomine, intara n'inyamiramabi. Uno munsi rero yongozi cyane cyane mwebwe baburamatari wa wundi ati ntawurekura iciza yafashe. Ukuvuga umwe wese araba ingene ahari buno munsi intara bagushikirije rumizero prince zabaye ku munsi wa gatanu. Bijya babahaye ivyo vyiza birimo vyose bibabere umushinge. Nagomba twibukanye ingingo ya 33 ibwirizwa bitunganya intwaro mu gihugu. Uvuga ngo buramatari w'intara niwe aserukira urwego nshingwabikorwa rwa leta mu ntara, akongera akaba n'umuhuzabikorwa w'ubuzi bwose bwa leta urangurirwa mu ntara arongoye, ukora ibikorwa bishingwa n'ubushikiranganji bukukira. Biko byumvikana, buramatari niwe mpuzabikorwa ibisata byose vya leta bikorera mu ntara. Vya bindi bahora bavuga ati buramatari waseruka umukuru w'igihugu, musha mwumva neza ukungene bimeze. Nta gikorwa na kimwe cesha pa buramatari kibera mu ntara. Uvuga abenegihugu yanze ko batera imbere, tuzobaza buramatari we wagiye. Umutekano udakwiye tuzokubaza, uburimyi n'ubworozi tuzokubaza, ibidukikije bimeze gute, amagara y'abantu uri dogiteri mugabo n'impuzabikorwa ibikorwa byose bikora mu ntara. Byumvikana ko iri bwirizwa yaratomoye neza ukungene ibikorwa bigiye kubandanya bikorwa. Iki nico batera ubwoba y'amara, tuzoba turi kumwe n'abenegihugu bazoba bari kumwe namwe, kuko ntabo batereranya. Igikomeye nuko twese dusenyera ku mugozi umwe dukashika ku nyishu, cyane cyane ko abenegihugu baguma bavuga bati twebwe twagize neza, twaratoye, hama namwe nimutunganyirize. So twabasavye baragikoze. Natwe rero uno munsi tubafitiye ideni ryo kubatunganyiriza. Atakuraba nkunzi, atamwana n'ikinono, bose ku rugero rumwe, umwe wese vyarekuriwe abironka. Sinzi ko vyumvikana. Abenegihugu ico twabasavye ca mbere baragikoze, barahagariye amahoro n'umutekano. Burya nivyo abajejwe intwaro, abarongoye abandi mu nyamiramabi barakoze. Mugabe abenegihugu ikibazo cy'umutekano nanyene bagifashe mu minwe, bavuga bati ntawuza kuvogera igihugu cy'u Burundi. Turafise inyamiramabi, turafise abasirikare, turafise ibishigikizo byose. Baja mu matora, batora neza.
uno musi duhamagara kubakorera tubabera abasuku by'ukuri. Muri kino gihe ibikorwa bihambaye byararanguwe, akuvuga gutunganya amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine, ukugena baburamatari b'intara zitanu zigize Burundi, ugushiraho abanyamabanga nshingwabikorwa b'amakomine. Mu by'ukuri rero iki kiringo turimo c'impinduka kirahambaye cyane kandi itegerezwa kurangwa n'ubwitonzi mu guhererekanya amabanga, mu kubisanya hagati y'indongozi cyane cyane abahora mu mabanga, ntihagire umutima usimba igihugu cy'u Burundi icacu twese. Byumvikana ko atari umwe yogira ubwoba, abijeje umuntu azogira ingorane ari uko gusa yakoze nabi. Amatwi ansumira aho tugeze amaso nta nabi irimo, mwigenjeje neza cyane, Imana ibaheze. Hariho rero intambamye tugiye guca hirya no hino, nazo zikaba ari zikurikira: itungana ry'amatungo y'amakomine yahahora, bwa kabiri gukurikirana imigambi ya komine na cyane cyane inyubako z'amazone zitarahera, bwa gatatu itangwa ry'impapuro n'inzandiko ndangamuntu, bwa kane ugutunganya hamwe n'ikoreshwa ry'amafaranga y'amakomine. Mu gusozera nagomba ndabibutse kugira kandi ko amabanga abarindiriye atari akazi, ni umuhamagaro udasanzwe mu kwitangira igihugu n'abenegihugu n'iterambere ryacu. Intango nivyo yama igora, ariko nta nkeka ko ubwira bwanyu, ubukerebutsi, ubwitonzi, ubumenyi n'ubushishozi byanyu bizotuma igihugu gishika atankeka ku mahangiro cihaye.